Rwanda ntibababaze uyu munsi urupfu rwa Ntaryamira kuko indege yararashwe amatohoza yarabaye naho bipfukafuka birazwi neza yuko yarashwe kandi araswa n'abashaka Habyarimana. Hari n'abari mu Nkotanyi bo nyene ubwabo ubu batakizirimwo, hari n'abari muri ijya kubo nyene ubwabo ubu batakirimwo. Barumvise ibyo ba Nyamwasa bavuga, barumvise n'abandi benshi barumvise habona rero nibakorere kuri biryo none bavuze bati twebwe twarimwo. Nikwe kimutobaza abo nyene ko bemera mukamuzi neza ko bari gira kabiri umwanya bakirindiriye ivyo bintu. Leta y'Uburundi birashobora kuko yabuze umukuru w'igihugu itanse, umukuru w'igihugu yaheruka kwizigirwa n'abanyepolitike biciye mu nama n'ingingo, kandi yarafise mission yo gukura igihugu mu kaga. Burundi ni bushumbushe kuko mumenye neza yuko igihe cyose bwabayeho turiko turarondera umusubirizi w'umukuru w'igihugu murabi byononekaye, amazu yarahiye, abantu barapfuye, ivyo vyose leta igeza kubyishyuza. Rero nsaba ko leta y'u Burundi yo kwitwara mishira mu mpuzamakungu ONU ikitwarira abo bimaze kugaragara bamaze kuvugwa mbere bavugwa nabo babikoranye. Ntituvuze ngo bica bibivyo mu bisiguro bavuge bati sivyo, kuko gushika uyu munsi leta y'u Rwanda nta na kimwe irabivuga ko, nta kigomba kubivuga ko, nk'uko umenga nigisurira bafyoneye ku gihome.